uno munsi nari nateguye byinshi nari kubayagira, none Imana yabikoze mwaciye mumbwira ko mubizi, koko vyivuze ngaha nyene, vyivuga mu vyo twiboneye, vyivuga mu majambo yashikirijwe. Nashaka rero bimwe vyimva mutima ntangure nkeze kandi nshimire abakenyererarugamba ukanye mwese mu rugamba rwo kurwanya ubukene. Naravye neza kandi ndasubira inyuma nibuka ingene ijambo umukenyererarugamba ryatanguye, ncasanga umukenyererarugamba niwe afise izina ryiza muri urwo rugamba rwo kurwanya ubukene. Ukanye mwese mu rugamba rwo kurwanya ubukene. Naravye neza kandi ndasubira inyuma nibuka ingene ijambo umukenyererarugamba ryatanguye, ncasanga umukenyererarugamba niwe afise izina ryiza muri urwo rugamba rwo kurwanya ubukene. Ako karanga k'umukenyezi wo mu mugambwe CNDD-FDD ko kwitwa umukenyererarugamba ni iyerekwa ridasanzwe. Ndavyibuka mu 2004 turi mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD dutangura guhindura umuhari mu mugambwe, twarahazanya akatari gake tuvuga tuti none ko urugamba rw'umuheto ruheze bazoguma bitwa abakenyererarugamba. Turagica hirya no hino duca dusanga ahubwo urugamba rwari rutanguye, kuko urugamba rwo guharanira igihugu, urugamba rw'iterambere ntigwigera ruhera. Ushitse kuri iyi ntambwe hari iyindi ntambwe ikikurikira. No kuvuga yuko muri bose twasanze abakenyererarugamba ryari yerekwa ryemeza neza ko aho bukera tuzotangura urugamba rw'iterambere. None ndahimbawe cyane yuko namwe bakenyererarugamba munyemereye yuko mugiye gufata iya mbere. Tuvuga intumbero zitanu. Ubwa mbere, ducungere ntihagire uwudutesha ya ngumba yo mu 2040 2060. Ducungere ntihagire uwudutesha, kuko uko utangura gukora niko abanyeshari nabo batangura kuza baragutobera. None rero icya mbere ducungere ntihagire uwudutesha iryo hangiro twihaye, ntihagire usubira kuduhungabaniriza umutekano. Mbonera kure mwese aho muri bakenyererarugamba bagumya abanga, kuva uno munsi umwe wese acungere ntihagire usubira kutwononera muri urwo rugendo turimwo, kuko turazi ko abanyeshari ari benshi. Ndanezerewe cyane ko nabonye yuko ubu uyange no gukura ibirenge hasi yatanguye. Ndanezerewe cyane kuko ubu ndabona yuko nuwo dukoma yokomereka. Nimwiha amashi menshi cyane. Ubu wo dukoma yokomereka nabibonye. Nabonye ko dufise abakenyererarugamba koko barukenyereye kandi zagumye. Nabonye ko imbonerakure zamenye gukura ikirenge hasi. Kugira ngo dutsinde urugamba rwo kurwanya ubukene dutegereza twese kuba tugenda kuri pa imwe. Discipline abonekera kungena duzi ikirenge. Ubu nabonye rero ko discipline yaje. Ubu rero tuve hasi dukore tuzi yuko abasi bariho bazogira ishari ryo kubona turiko turatera imbere. Kubera ivyo rero twitwaze rya jambo ry'Imana dukore tugavye. Umuhanuzi Nehemiya igihe ariko arubaka, Imana yamubwiye ati abasi bariho wubake ugavye. Umwe wese yubaka ajanjikiriye inkota mu kuboko akaguma ariko arubaka kandi igihugu cyarateye imbere. Natwe rero ducungere dukora ducunga, dukora ducunga. Nagira ndababwire yuko abantu bagize urunani nta numwe abanesha, nta numwe abanesha. None ndanezerewe cyane. Ubugira kabiri, twima amatwi uwuri nyuma aguma ashaka kwigira umuhanuzi wacu mu bijanye n'iterambere. Nitwibagire ivyo twakorewe kuva mu 2015. Muribuka ku isi yose yari yatubarayeko. Muribuka igare twafatiwe ibihano. Nimuhave mwiyumvira rero ngo wagufatiye ibihano ngo ejo ngo niwazoza kukubaka.
abo bigira abahanuzi natwe turabahanuzi. Urugo rw'ubundi ntigwubaka urundi, ingeso y'urugo ntibaka urundi. Dutegereza kubaka uburundi bwacu dufatiye ku karanga kacu. Tumenye ikibiri icyo ari cyo. Ikibiri ni koperative. Tumenye ubwenge Imana yaduhaye, kuko abarundi ni incabwenge, duhingura ivyo Imana yatugiriye. Abo rero biyita abahanuzi baraza dukorane, mugabo nibave bigira ngo nibo bakomanda bacu. Tukishiga tubaha amatwi bazodusamaza, dusange batugejeje kure. Ryaterambere twashaka mu 2040 bari duteshe ku gwenge. Ubwa gatatu, tugarukira indero mu miryango. Indero y'umwana iva hasi. Naho nyene nandejerejwe no kubona ko ibiswi vy'inkona navyo nyene vyafashe discipline. Bibondo vyacu mbonera kure biswi vy'inkona. Turakeneye yuko mukura muri abantu b'ubuntu. Dukeneye ko mukura muri abana b'ubuntu, abigeme. Ijambo ryitwa insimbarubebe, kaguru karabeba, ishirasoni. Ayo majambo tuyakureho mu Burundi bwacu, ntituze tusubire kumva ishirasoni ngo kaguru karabeba ngo insimbarubebe. Iryo jambo mu bigeme bacu rifutwe. Bakenyererarugamba, murabizi kuva kera narindi umuhungu yakurikira umwuga wa se, umukobwa agakurikira nyina. Zijya ngo zugwaruka uno munsi zimara ukwezi zikaba zisambutse. Muraraba neza yuko uwo mukobwa atakurikiye ingeso ya nyina. Va hasi bakenyererarugamba, murere abana. Umwana ntiyobona nyina ariko atamanikirwa mu rugo, yirirwa aragwana n'umugabo wiwe, hanyuma ngo uvuge ngo uwo mwana azoja kubaka urugo. Indero y'umwana ihera mu muryango. Mu Gifaransa bavuga ngo science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Umuzirikanyi nyawo, la conscience, ni indero dukura muhira, kwishure naho tuhakura la science. None rero umwana naje kwishure atwaye indero runtu, afise umuzirikanyi wo gukunda igihugu, umuzirikanyi wo kugumya karanga, imico n'akaranga vy'u Burundi. Bijya abanyamahanga baza kwigisha mu mashuri ntituvyemere. Abana bacu nibakurire mu mico n'akaranga vy'u Burundi. Indero mu muryango rero abana mubigishe gukora bakiri bato. Bavyeyi, munyamabanga mukuru umugambwe SRDFDT, ubifashemwo. Twihaye ukwezi nta giswi c'inkora kitazagifise agakwavu. Abavyeyi tubajeko ibiswi vy'inkona bikurire mu nzira nziza. Ubugira kane, isuku aho tuba ni ikintu gikomeye cyane. Isuku ku mabarabara ni ikintu gikomeye cyane. Ndabasavye rero bakenyererarugamba, nabisavye n'abakenyezi bose b'u Burundi, cyane cyane mwebwe muba mu bisagara, mwiyise abasirimu muca muba mwicukiro. Hirya yejo natembereye mu gisagara ca Bujumbura, nza mbona umuntu w'umugabo yicaye kwiyarara yibereye ku telefone ataca bibonamwo. None uwo atandukaniye he na gisa n'umwavu umwe twaratwiga mu ishuri. Kubona abantu bari mwirigara impande y'icukiro ry'iyarara mu gisagara ca Bujumbura. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura arabizi, namuhamagaye nti jewe genda ninyaruka ngaha mu Nyakabiga ndakwereka ahantu hari icukiro abantu bicaye impande yaryo. Sindagaruka ngo ndabe ko barikuyeho. Ndabasavye bakenyererarugamba, turugira urugamba rwacu. Abo mu bisagara mwese ntidusubire kubona icukiro impande y'ibarabara. Iyo wigize igisyogororo inka zikugangako, bajya bose bihagarika kwibarabara nuko babonye ko ari mu gisyogororo. Ndabasavye bijya ajya amacukiro yose twihe. None twihaye n'iminsi 2 twahejeje. None gukubura bitwara iminsi ngahe? Ikintu citwa icukiro kwibarabara tugikureho, dukubure. Burya bucupa bwose bwa plastike tubukureho, ajya amasashe aveho. Hamwe imodoka iri kwiragenda hata nkungu gatabisashe bigenda biraguruka. Umwanda ntibisigura ubukene. Nayo tumaze kuva hasi ayo mahera naberetse aho tuzoyakura, amabarabara yose azoba meza. Iki kintu ca kane mu gifate nkama, isuku aho tuba, isuku ku mabarabara.
kugira ngo ruce rutangura gutera amashugwe. Aho turi hose haba amashugwe. Aho nibaza ko Imbonerakure zanyumvise kubijanye n'amashugwe kuko namwe muri amashugwe, ibibondo n'amashugwe. Ubugira gatanu naho nari nakivuze ndagitsindagire kurondera umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi bw'umuryango. Umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi. Independance financière. Nimwa mutavyumvise kuko muri mwateye imbere naganda babwire mu gifaransa ni independance financière. Ukumva yuko wewe nyene ushobora kwiha muguka zobusaba igihe cyose uzobusaba nagira ndabacira umugani mu butware nta utunga saba. Rondera umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi hamwe uvuga ubwira umuntu uti shaka unyime nace ndabifise. None rero umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi ibe ingingo ngenderwako. Ikindi kigira gatandatu kugwanya ubugaba. Kugwanya ubugaba. Ubugaba buva kuri kwa kutumvira. Tugwanya ubwo bugaba kutumvira. Indongozi iravuga ijambo ejo ukazumva bariko mubaza ico kibazo nyene yatangiye inyisho kubera kutumvira. Hariho ikintu kitugenga kwa mumenga dufise umutima wo kugumuka, umutima w'ubugumutsi, umutima w'ubugambarazi. Tuwugwanye ubugaba, tubugwanye, tumvire uburongozi, hanyuma dukore twese tugire discipline. Umuntu atagira discipline ntashobora gutera imbere. Twese tugire ku ntambwe imwe. Umuntu wese azi ko ahembwa amahera mu kigega ca leta namenye kuva ubu yuko ari umusuku, ni service public. Ndabasavye bijya muvuga ngo abagize leta bakoranye mu bifute mu mitwe wanyu kuko nivyo vyaturoze. Ubu hari inzego nshingwa ntwaro, inzego nshingwa bikorwa, nta zindi nzego zihari. Uri mu rwego nshingwa bikorwa ajejwe ibikorwa, uri mwigisha, uri muganga, uri goronome, uri umwubatsi w'amabarabara, aho ujejwe ibikorwa. Nshingwa ntwaro ujejwe kurikirana ku mwanya ubuzima bwa bene gihugu. Nduri umunyakazi rero. Nico gituma uwuzi wese ko yagiye gusaba akazi nahindure nawe yumve ko ashobora guha akazi n'imiburiburi wenyene. Naranezerewe cyane anguma mpembera ndaba mu minsi iza nagira ndabategure mwe murabimenya. Mu minsi iza nta mukozi azoba kibasaba akazi, nta muboyi muzoronka, nta muyaya muzoronka kuko nabazo batunze abo zoba yikorera ivyiwe. Mwe muritegura ndabagabishije, ntimuzoronka umutaxivero kuko azoba yifitiye ikigagiwe nawe ko akora ivyiwe. Aho ibubanza aragiye gutembera bambwiye ko ubu kugira uronke umurimyi akwaka 7,000 uba kugira ngo nanje nasize umukozi wanje. Muwe muriga kurimisha amatingatinga kuko mu minsi iza umurundi wese azoba yikorera ivyiwe tutagisaba. Erega no gusaba akazi no gusega, umwe wese ategeza kwiga ingene azokwiha akazi. Service publique mu vyumve ko mutarabanyakazi mura abasukurira abene gihugu. Yuko nagerageje uburyo bwose ngo dabe yuko nohingura iyo ngingo mu gifaransa cyane mu Congereza vyarasi. Ndazi yuko nabo bariko basobanurira abanyamahanga ngo iterambere ko bakumwene gihugu rikogara rikamusubirako ivyaza kumubwira ntibisa nibijanye n'akarangamutima k'iyo ngingo. Kubera iki? Wewe nk'ubu no kubaza nti wavuga uti iterambere ryakuvuyeko, ndakubajije nti nyereka ingene iterambere ryakuvuyeko. Rikuvako gute? Rikuvako kuko wakoze ukagwiza umwimbu, hanyuma ugaza ugatanga ikori n'amatagisi, iryo kori rigaheza rikagenda mu kigega rusange arico kigega cy'igihugu. Iterambere bisigura gukura, uravu aho uri ukaja handi, wiriye naho urivye ukimara gushikaho wimunga. Nico gituma rero mubanze mumenye iterambere mumvako, kuko uvako nta handi ntarindi banga nuko wewe nyene ukora ukagwiza umwimbu.
ukazoja gukorera uwundi muntu urya niwe iterambere ahubwo ririko rimuvako rigenda nawe rikakuzako. Ikibazo kigira kabiri ikibazo uti mbega kwiterambere rimvako likagenda mu kigega cy'igihugu rikugarukako gute? Aho rero indongozi muce mwibaza ico kibazo uti mbega rigaruka ku mwene gihugu gute? Mu kumugarukako ni vya bikorwa shingiro tuguma dukora, ni ibi byo guca amabarabara meza, ni ibi byo kubaka inyubako rusangi, ni ibi byo kubaka amashure n'ibitaro, ni ibi byo kurondera umuyaga nkuba. Kuko mwese muva muti iterambere nyakuri rihera ku muyaga nkuba kugira duhingure. None uwo muyaga nkuba uzova hehe atamakori n'amatagisi byabonetse? Murumva ko ndiko ndabigisha kakajede kuko tutazosubira gusaba umwene gihugu wese yakura amaboko mu mpuzu agakora, ntituzosubira kurondera imfashanyo ahubwo twezofasha abandi. Namwe niyumvira kuri urya mugambi wuko umuryango wose utegereza korora udukwavu. Agakwavu n'akantu gatoyi, nico gituma ndababwira nti nimuze mwigane bari bamaze gushika mu gicu, hera iwawe uhere mu muryango. Nimufate yuko rero ubu twese dutunze inkwavu zizoturengera tuzishora, ntawe uzogurira uwundi kubera nawe azoba afise. Nta yindi nzira tuzocamwo, tuzoca dushora hanze. Nimwiyumvire uko abarundi bangana bashora urukwavu rumwe ku munsi. Ku munsi zice ziba imiliyoni, inkwavu miliyoni 12. Gwiza mwumve amatoni arimwo. Uyashoye hanze mwumve amahera azobaje, muce muharura ikaburimbi ku munsi tuzoba turonka ikaburimbi y'ibirometero nka 50. Mwiyumvire ku rukwavu gusa. Aho rero ntituvuze ryatunga rusangi dufise bwa butare burya ni rusangi, ni igisi yacu tuguma turima. Nimwiyumvire rero aho tutazoba tugisuma, tuzoba dusoroma munsi y'urugo tubagira umusesekara dushora ku isoko. Dushoye nimwiyumvira ayo mahera azoyinjinge nangana. Nico gituma ndababwira ntakekeranya, ndabona Uburundi butagisaba imfashanyo, nkabona Uburundi buriko buratanga imfashanyo.